Ako kamo ni kaba karaba amaradiyo y'abarundi kuko hariho za BBC, hariho za Voice of America, ni kaba karaba RPA, Bonesha, Tele Renaissance, twakira neza kuko ni kaba karaba ibyo bimenyeshamakuru byose, twe twibaza ko ari intambwe nziza yotuma abantu bicara bakavugana ibibazo bigatera bikaronka inyishu. Icya kabiri, twebwe baduteye akamo ko kuganira, turihuta cyane, turabyemera kuganira kuko nicyo twamye dusaba kuva na kera, kuganira kugira ibibazo bitora inyishu. Murazi neza ko ibibazo ni byinshi dufise. Hari ikibazo cy'umutekano, bamwe muri twebwe bahunze bagira bicwe, abandi bahunze kugira ntibatabwe mu mvuto, abandi bahunze baranatotejwe, n'abari mu gihugu turabona ingene babayeho. Ni ngombwa ibyo bibazo tubiganire. Hariho ikibazo bindi, kumenyesha amakuru ntibishobora gusubira kugira uburenganzira mu gihe uburenganzira bw'abandi nabo bose b'abarundi, ari societe civile, ari imigambwe, ari n'abarundi basanzwe. Murazi ko hari ibihumbi by'abarundi bafunzwe bazira ivyiyumviro byabo, abishwe, abatabuze irengero ryabo. Abo bose ntitubona neza ingene twebwe tworonka umwe kwidegemvya abandi barundi batagufise. Nico gituma twiyumvira ko ari ngombwa ko ibiganiro bitaba iby'abamenyeshamakuru b'ibinyamakuru byigenga gusa na leta, nabo bandi bose ho ibiganiro kugira ibibazo bitebe bironke inyishu, Uburundi butebe buve ibuzimu bugaruka ibuntu.